Hello people, what's popping on today? This is another vibe, another vibration. It's your boy X-Ram with a fanboy, Changi Parfum, Bikumena Gogo. We bring you another talking show. So, we're going to do it now. Ni bom, ni neza nani sawa urakomeye. Bon. Ego. Amakuru yawe? Ni neza tu. Uragwaye. Uragwaye? Ndembe, none iki winter. Ariko ni bom basi amakuru yo kuva vendredi passé. Ndakuheruka ke? Kwaheruka ngaha imbere ya kamera kera ntiwari ukumbuye kuza gufasha abantu gucangamuka basi. Ego, ndabikumbuye reka kukumbura neza n'abakunzi ba ITV, abakunzi ba stock. Ya, tegeza kuba nyine umunezero abashaka. Ya, cyo tuberenga. Okay. Salut guys, muraho murakomeye. J'espère ko meze neza, mugwe neza, mushimara ko natwe dushimara muri BI. Gloria. Comme d'hab, ni muri stock murabizi ni kiganiro dukora une fois la semaine. Ico kiganiro tukavuga ku makuru yavuzwe cyane muri semaine. Uno munsi naho tukaba tugomba tuvugire ku makuru atarenga 3 gusa. Sivyo ga parfait kugira ngo uno munsi tugerageze tuvuge make. Parce que c'est tuvuga menshi. Bakarashaka gutangura n'amakuru ya mbere yaranze iyi semaine yavuzwe cyane. Dore ku gitoro ko yacu kira kiduhangayisha. So igitoro rero mu gisagara ca Bujumbura essence yavuye kuri hari ryari mbega areze 3 jours. Hezi imisi mikeya basubiye guhindura ibiciro by'igitoro vuga ingene babihinduye. Essence yavuye kuri 4550 ijya kuri 4350. Amazutu nayo yari kuri 4395 bref aja kuri 4135. Petroli yaradugijwe. No kuvuga essence na mazutu byaragabanuwe muga petroli iraduga. Aho ni mu gihe ibiciro by'igitoro biko birahindagurika mu mezi adashika kuri 5. Guhera nibaza yuko mu mpera z'ukwa gatatu canke z'ukwindwi niho batangwe kuza barahindura ibitoro. Mugabo tweco dusaba nuko bitabura bazi. Bahindagura kandi mugabo bunye yabaye inkuru nziza ko baragabanije abakoresha amapetroli nibo bagize ikibazo. It's the good news. Okay. Umwe wese rero urumva yuko turaryohewe mugabo urumva nuko casubiye kubura mugabo muri iyi minsi maze imisi numva abantu bavuga ngo nta gitoro bafise abantu bafise imodoka bore sana mugabo urumva caragabanije. Inkuru y'inamba mu rugamba nayo namba mu rugamba ari nyene ibintu by'abacoach muri staff y'inamba mu rugamba. Hari abantu bwa mbere twari twumvise bagize batanze imihoro kijya gihe habaye ijya match yaho mbega na Senegal na Cameroon habaye match ya Cameroon na ntuze hari abatanze imihoro barongozi n'intamba mu rugamba. Rero Mutima Constante asanzwe ari manager w'inamba mu rugamba hamwe na Hassan nawe n'Imana keep manager biravuga ko bahejeje gusezererwa muri staff y'inamba mu rugamba. Donc ubunye birukanywe. Abandi babiri baravuga ko gusezererwa gutanga imihoho n'umuntu yivana mu ara demission. Bagusezererwa baba bakwirukanye. None birukanywe bivuye ku bona nayo makuru nayo turaronka ariko umuntu akwiye kurarondera tukamenya igituma basezerewe. Peut-être ko akazi bafise batari ko baragakora neza cyangwa ugasanga ko bari muri staff. Mu bantu batanga amakommentaire aho twasomye iyo nkuru bamwe bavuga ngo mubona gute mubona gute Uburundi twoshobora gutsinda gute mu gihe hakirimwe akajagari nkako mu mugwi. Abandi bakavuga ati peut-être bo bapfuye amahera yavuye muri urya rukino rwa Cameroon n'ibiki. Urumva umuco ufise abo bo mu ntamba mu rugamba mugabo urumva twayivuze kuko ari inkuru kandi urumva intamba mu rugamba n'umugwi userukira igihugu cacu c'u Burundi. Donc ntiyari inkuru yo kwikawusha nca gituma twahisemo kuyivuga. Ariko hari je nibaza ko ari akazi kuba kakozwe ukutariko. Cause nimba uri muri staff kandi hariho match ariko aregereza kugira yo yiga itike yo muri Coupe du Monde. Just hari igihe usanga bizavye nkaho nyine ugasanga ariko barakoze umukoca nk'umukoca ibyo ari karakora. None uri muri staff nagira staff bayo kugira mushobore kungurana donc mutorere inyishu hamwe staff nese ko kamaro ka. Mugabo hari igihe nyene usanga ujya mu coach premier coach ugasanga
hari ikintu bo bababona bo batashobora bataba babona ko ari ico yego kubera ugiye kuraba abakinnyi ariko arahamagara kugira ngo uje kurondera igatike ntabwo twari duherutse cyangwa twari tumenyereye mu namba mu rugamba so ushobora gusanga ko bivaho nyine okay ntituzi impamvu mugabo urumva nuko twari tumaze iminsi tuvuga neza abaririmbyi b'abarundi twari tumaze iminsi turi mu congratulations mugabo uyu munsi uko inkuru dufise ntitesa cyane twari twamye turavugana ko hapase ku nkuru ya B-Face yakwijije abantu yaronse ijya Silver Creator Awards hanyuma uno munsi tugarutse kuvuga ku nkuru yabona Dramati imaze iminsi nayo irenze gose aho byatanguye rapfa pase samedi igihe haba ya show y'aba DJs ba Buja Vibes yabereye kuri World Beach aho bagiye baravuga yuko bitagenze nkuko byari byiteze uburyo musaraguye n'imvura nyinshi byatari bakabona abantu batagiye ari benshi mugabo havuzwe inkuru yuko bamuhamagaye Dramati aho yashobora kuduga kuri stage arabyanga bimaze kugenda gutyo umuririmbyi B-Face arandika ku rubuga rwiwe rwa Instagram yaranditse yavuze gute urafite ujya munsi yaciye avuga ngo gusa nk'impanuro nutanga ku baririmbyi bagenzanje bamwe mu gihe udashaka kuja imbere y'abantu cuguma iwanyu canke ukabisinyira hakiri kare tutabishaka bataririrwa baraguhamagara kuri stage basuzugura kandi bavuye muhira uzi ko uje gushigikira mugenzi wawe kuko nawe nta rubanza wokora wenyene murakiniraniye ubonye ubusitari bwinshi bwo kuvumbija umutwe ukabona uri hejuru y'abandi solution ni yindi nyene cuguma iwanyu kuko nawaguteruye ndabivuze mbabaye kuko maze kubona kenshi ni ikintu abaririmbyi bamaze gukora akatari gake hariho undi munirimbyi nawe yari amaze kubikora wari umaze kumva none mbega kuduga kuri stage none si uburenganzira bw'umuntu none yego ni uburenganzira bw'umuntu none kubera iki agaruka akaza kumuvuga mushwanira umenga harimo amajambo yo gushwana mukarira ni kubera mu bisanzwe reba ikintu ca mbere c'ico novuga B-Face ni mukuru wa Dramati kuba mukuru w'umuntu none vyama bisigura yamafise raison mukuru w'umuntu oya sikuba ko yamafise raison gusa Dramati nimba yari yemeye kugenda hajya muri iryo Buja Vibes hama bakamamagara kuri stage ntaduge agiye kuvuga yuko yoba yaretse kuduga kubera ibindi mugabo B-Face we nkuko abivuga ko ari ubwibone aravuga amajambo menshi kuva ico gihe bitanguye kuba aho bagiye baravuga yuko Dramati ngo asigaragara byatari ngo n'abajournaliste ntabitaba ariko baramusaba ama interview abantu bapromotinga umuziki ngaha mu Burundi bajya bo muri PG Classic barabivuze n'abandi batandukanye bavuga yuko atanga ibiganiro ngo mu Rwanda gusa ngo ashitse ku TV yabo ngo aratanga ibiganiro ngo mugabo mu makigo mu Burundi canke abajournaliste ngo na telefone ngo naho muhamagara ngo nakwitaba donc nibaza ko gituma na B-Face ngira iyo nkuru yari imaze kumugera mugabo urumva après naho hatazamo bya code mugabo je ikintu nibaza kuri ico ca Dramati first umurinzi abafise ukuntu abareka akora akazi kiwe afise ukuntu abareka ariyubaka muri kariyeri so ashobora kuvuga ati jewe anahiganwa nzokora canke mugabo hari ikintu Dramati yigize kuvuga ati kera tutaraba abastar twarabarondera n'itwabaronka mugabo natwe twaba abastar ko baraturondera twanse kubita urazi neza kugira ngo umuririmbyi atere imbere aba yabifashijwemo n'abanyamuziki n'abajournaliste aho tu hariho abantu bapromoting umuziki none mu gihe wowe uri umunyamuziki ukaba aba DJ batavuze indirimbo yawe ukaca wigenza nabi ku ba DJ ukaca wigenza nabi ku bajournaliste umuziki wawe uzokubirizwa so nimba wewe Dramati nimba ko waroje uvuga abajournaliste bidoga bo mu Burundi ko atanga ama interviews mu Rwanda umva mu bisanzwe we abafise ukuntu abibona abafise ukuntu abariko arakora avuga ati jewe mu Burundi namaze gufatisha kandi no gutobora aranya no mu Rwanda so nimba afise ubwo buryo bwo kuriha bajya abajournaliste bo mu Rwanda ugiye bamukore babigire promotion yiwe yumva yifuza jewe arashobora kudoga mu Rwanda hama mu Burundi akazima efo mu Burundi birashoboka gusumura umuririmbyi wese abafise strategy yakoresha ico kintu rero nayo bica byaduka nko rero bazi kode nyene nibaza ko vyavuye aho nyene mugabo je kintu sinizera ko bijya bintu ari true nawe uravyumva
urashobora kubona ko ari buzz kujya abantu bariko baragira amajwi kubera nimba drama atagomba asohore code agomba asohore indirimbo code nakuna kumva indirimbo yosohoka atabanje kuba buzz none nk'ubu byasahiye ujya kwashize ko none ari buyo yarayivuze deja yabanje kurungika amajambo nk'ayo hanyuma asubiyemo aciye ashiramwo kwanza avuga yuko yamukuriyemo amajwi yiwe mu ndirimbo ziwe indirimbo bari bayikoranye ubwo naguciriyemo igihe Bface bavuye kuri iryo show ya Buja Vibes Bface nigeze avuga ibintu vya code irya ndirimbo nayo yigeze avuga just bigabira ukwavyo indirimbo nayo ukwavyo sivyo nimba dramati yaragize yarabateye ishavu hajya mugabo Jekini ikange nyene ibige binavyizerana ashobora kubona ko ari ibintu byo kuri je mbona ko ari base eske DJ Phil Bite niwe nyene show dramatarance kuduga kuri stage naragiye kuri Instagram ya DJ Phil Bite naravye nayo kintu kimwe yigeze yandika cerekeye dramati ubwo musi nyene kwijya concert ya musi wa Buja Vibes na kintu yigeze yandika cerekeye dramati abantu bose simaka berekana umubabaro wabo sawa ndavyumva mugabo Bface kubera ko yari yaje kugira kuza kureactinga bamona wada n'abajama ba dramati eske mona wada urazu nawe nyene barabajama none ni yarimo mu ndirimbo yiwe n'abajama ba dramati mona wada arafu n'umujama dramati eske bari kuri stage baramuhamagaye aze kuririmba akuna matata sif bari performing games so dramatarance gute baza Bface yenyene mu gihe bajya bose bikore kiba nawe gute ko batavyidoze muri uwo mwanya ashobora kuba kubera wowe uri umujama wanje ndashobora kubona yuko ikintu wakoze kigwahaye mugabo ko uri umujama wanje sishaka kuvyerekana byatanga bari umuntu atajya umunwa urabitse arafu canke mona wada dramatize mayoreka kuza kuri stage mona wada kavyishimye kavuga ati none yavyishimiye gute yaramubwiye ngo felicitation ngo wakoze gutaza kuri stage niyo mpamvu rero ibi bintu birimo igifungu mugani w'abandi ngo birimo ibibazo nuko tudashaka kwiba gute Bface yaje kureactinga wenyine kandi akaba ari indirimbo kuko urumva deja uko yabivuze niyo numva ko base bayipangiye aho nyine numva ko ariyo karyo barose gutegura base navyo nyene byo bimeze mugabo none hanje mbega base ni important c'est base so base irashobora kwinjiza inoti biravana na base cyane kuko yashyize kuri Spotify akayishira kuri ajya platform akayishirako ubu iyo base yo bakabande ko bagira base bakayivuga bakagirana ubu ko yamaze kwishirako ubu dramati yishirako n'iki ba copyright ega base sikunu bitegura naje aho yene yo camuna ko ari base kubera ki Bface agiye gufata igandiri bakashira kuri bomb play right dramati hari abantu kandi nzisenga hari abantu bajijwe umuziki barahari abantu bajijwe barimwe barahari dramati ntange vraiment namvuge n'ikintu nakima reacting ati ibintu Bface agiri ibintu se kwari mwisurago nk'ubuzata indirimbo gute ushobora gutegura gute ushobora gutegura gusohora indirimbo code Bface amaze kwishira kuri platform ziwe sivyo anasiye cyose gusohoka sangape mbere niyari bwagere gusohoka mugabo bari bavuze ko takwisohora no munsi Jevzo nabyo nari nabonye kuko ejo posted video avuga ati izina ry'indirimbo ni code agatrailer gatoya kari mu ndirimbo uko uvyumva so Bface ara posted indirimbo dramati nigeze avuga ati bro ibintu ngire byibiki mugabo ari yari active dramati ni kuri concert hone gusa ku ndirimbo ntiyigize reactive yaravuze yuko yashaka kumwereka yuko bataye ibiki n'ibiki ko ari kuri wiwe vuga dramati nana kimwe yigeze none eske dramati nagatatubwira yuko agomba sohora indirimbo yitwa code nini eske ntabwenga afise bwo kumenya ati mbega indirimbo ko Bface amaze kwishira kuri platform ziwe je nashira ko niba zonera ko imvira imitaye yayishize ko imbere y'uwundi Bface kandi indirimbo nabwo ari ya Bface ni ya dramati nabwenga afise niyo kwitwara abasi niyo dramati niyo kwitwara abasi yarasha yitwara gute kandi deja ko bari bakoranye indirimbo ngo hamagaye agakuramo amajwi yiwe agaca amubwira ngo narayakuyemo wani wavyumvise n'ingene yabivuze kabimubwiye igihe yari muri Australia none aca mubwira ati umana amajwi yawe nayakuyemo uravyumva igihe yari yamurungikiye imbago bya Fiona ibiki n'ibiki nani wavyumviye rero ko ugamwanya nyine batabivuze ugamwanya ko batabivuze ko bitagiye hejuru ujya mwana ndetse yari yiyafonda ko bazo ajya blague werega bica bigero kandi ni kuri ya concert
je niho mbona ko base yahereye guca bigaruka hajyanye pasi nimba uko bice kubera Bifesa agize ijya reaction ni wenyene urumva aciye agaruka kandi yigirimba abakozi bajya bajama baravuganye ibintu uko biri kose basi umuntu wese akorera mu icyo ashaka niyo vuga ati ngo je ngo ngomba ngo sore ngo ndirimbo kode kandi bizi ko bashaka gutera copyright hajya bashobora kuba barabivuganye mu myidagaduro sinzi ko none umuntu wese akorera icyo ashaka umuntu wese akora ibyo ashaka bon soit amakuru yagiye aravugwa nayo sibyo none reka uno musi ugeze ngaha tuzogaruka bavende kugira turabe byahereye si basezerera abakozi uko basezerana kuri kuntu babwira atari kujya kuri YouTube channel yacu bagira subscribe bagende kuri Instagram wandikanye BITV gende follow page za Facebook ni BITV follow ama dufite ama service menshi bafotora ama video clips mariage izindi manza nyine zigiye zitandukanye byose ngakuri kandi duga high quality Okay, nibaza ko yabivuze byose mwabyumvise ni juste yuko yavuze ngo BITV hariho BI photo haba kuri IG haba kuri FB urashobora kugenda ugakurikirana ukabona ibikorwa byacu rero tubashimira cyane kubandanya mudutora muri benshi mugakitamo kudukurikirana tuzohure vendredi nkiyi donc mugabo abari samedi kiganiro kuja ko samedi umugabo Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye ciao